Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusange urugendo rugenda mw'ijuru, ndabaramukije mw'izina rya Yezu Kristu, nitugire Kristu. Dusabikanya ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu gitabo c'Abanyefezi. Tuzirikana ku kigabane cyaho cya gatanu duhereye ku karongo ka mbere kugeza ku karongo ka 14. Ijambo ry'umutwe tukisunga riravuga ngo ubuzima bushasha muri Kristu. Nimwigane Imana rero nk'abana bakundwa, kandi nimugendere mu rukundo nk'uko Kristu yadukunze nawe akihereza Imana ku bwacu nk'ishikanwa n'imbagwa bimoga neza. Nayo iby'ubuhumbu, iby'uguhumana uko biri kose canke iby'inambu y'iby'isi, ntihagire n'umwe muri mwebwe abicisha no mu kanwa, kuko bibereye aberanda. Bisubiye amajambo ateye isoni, amajambo ataroranye canke ibijajuro bitameze ko, navyo nyene ntibikwiye na gato. Muravuga amajambo yo gushimira Imana. Nkako ibi murabizi neza ko umusambanyi canke ubushira isoni canke ingumyi akaba asenga ibigirwamana atantoranwa azoronka mu bwami bwa Kristu n'Imana. Ntihagire n'umwe abahendesha amajambo atagira mvura, kuko ibyo ari byo bizana ishavu ry'Imana ku bantu b'intabarigwa. None rero ntimufatanye nabo ko kera mwari umuzimagiza, ubu mukaba muri umuco mu Mukama. Nimwigenze nk'abana b'umuco. Umuco uzana icitwa ubwiza, ubutungane n'ukuri kose. Nimumenye ikinezereza Umukama. Nimwigere muja mu bikorwa by'umuzimagiza bitagira akamaro, nimuvyagirize riho, kuko ibyo abo bantu bakora mu mpisho biteye isoni no kubivuga. Ariko ibyo byose bimaze kwagirizwa, umuco urabigaragaza, ibigaragaye byose bikaba umuco. Nico gituma bavuga bati, ikangure wewe usinziriye, haguruka upfe mu bapfuye, Kristu azokumurikira. Bene wacu muri Kristu Yezu, iri ni jambo ry'Imana, dushimiye Imana. Alleluya, amen. Alleluya, alleluya, amen, amen. Bana b'Imana, ijambo ry'umutwe twisunga rivuga ngo ubuzima bushasha muri Kristu. Iyi audio ni audio igira gatatu imurikiwe canke itangurirwa n'iri jambo ry'ubuzima bushasha muri Kristu canke ku mukristu. Rero tugiye gutangura n'akarongo ka mbere ku kigabane cya gatanu, havuga ngo nimwigane Imana rero nk'abana bakundwa. Abana bakundwa, hariho umwana usanga akundwa mu muryango, ariko abavyeyi bakamukundira ukuntu yitaho ibikorwa. Mbese nkiraha njewe kera nkiri umwana canke nkiri umukobwa naragaba, hari igihe nanka kumvira papa canke mama kantuma nkaha kuja kuvoma, nkaha gukora. Mugabo umukobwa nkurikira, Imana imuhezagire,
mwene wacu amurikira, Imana imuhezagire, kubera uko yakuze yumvira ababyeyi niko ananja nkunda, arankunda mu by'ukuri, turakundana mu bo tuvukana. Hariho n'abandi batarampemukira, ariko ni umwe mu bantu mbona w'umwizigirwa kabisa, w'umwizigirwa. Rero yarakunda gukorera ababyeyi, bakamukunda nyene bakamutetesha kubera yakora. Mugabo jewe ugasanga mama ariko aranuka canke se papa, kubera kandi ibintu mvuga n'ukuri, kubera naragaba nkankabuza kuvoma, ugasanga niko ndasiganya mukuru wanje nawe yari umuntu w'umunyamahoro. Wewe nivyananira gukora yambwira ati genda ubizane ndabigutekere mu mwanya wawe. Ndizi rero ko ngiri muto naragabira ababyeyi, ariko ubu ndashima Yezu, iyo baji bafise sinobaye ikigaba. Ariko nuko bimeze. Nipfuza rero ko abakiri bato nimwanyumva muze murubaha ababyeyi banyu, kugaba si byiza. Rero mugabo ugasanga hariho umwana nk'uwo mutoyi wanje, kubera yazi nyene ko akorera ababyeyi bakamushima, ugasanga ariko arakora n'ibikorwa bitamuraba kugira ababyeyi bamukunde bamushime. Kandi niko kuri, nibyo byiza. Dukwiye gukora ibikorwa binezereza Imana, n'Imana ikabidushimamo, ikabitubonamo, bituma umubyeyi akwiyumvamo, bituma Imana ikwiyumvamo. Rero niyo iri jambo rivuga ngo nimwigana Imana rero nk'abana bakundwa. Nitwigana Imana tugakora ibyo Imana ishaka, Imana izodukunda. None niba muri iki gisomo nyene twasomye ngo dukoresha amaboko yacu ibyo gufasha aboro, dukore duhunguke dufasha aboro. Ni wakoresha amaboko yawe ugafasha aboro, urumvuze uri umutoni ku Mana. Kabiri rero havuga ngo kandi nimugendere mu rukundo nk'uko Kristo yadukunze, nawe akihereza Imana ku bwacu, nk'ishikanwa n'imbagwa bimobwa neza. Ngo tugendere mu rukundo nk'uko Yezu Kristo nawe yadukunze. Yezu Kristo akitanga ku musaraba, kumvira Imana Data, akaza mu isi, akababara, akababazwa, akemera, akabambwa. Rero natwe turabire kuri Yezu Kristo, tugamburukire Yezu, tugamburukire Imana, tugamburukire ubutatu bweranda. Tureke kuba ibigaba kugira Imana idukunde, izoduhe iherezo ryiza. Turabandanya. Gatatu avuga ngo nayo iby'ubuhumbu, iby'uguhumana, uko biri kose canke iby'inambu y'iby'isi. Reka tubanze dusobanura aha ngo nayo iby'ubuhumbu rero ari byo byatugize imbata. Ubuhumbu bazanye mu iby'ubuhumbu, mu busambanyi, kwiba, kubikirara, kunywa ibimogi, kunywa ibiyayuramutwe, guhemukira abana b'abandi, guhemukira umugore wawe, guhemuka. Ubuhumbu ngo nayo iby'ubuhumbu, iby'uguhumana nyene iyo wataye umugore wawe ukaza gusambana ukaja mu buhumbu, uba uri kurahumanya umubiri wawe, uba uri kurihumanya. Tutibagiye iby'uguhumana, uja mu bapfumu, uja mu ikuzimu kwa Satani gusaba amahera, uja mu bafrimaso no mu madini uzi neza ko agwanya Imana, ari amadini ava kuri shitani y'abantu bisutsemo kugira ngo bahahamire iby'isi, babatikirize mu muriro udahera abantu benshi. Imana yo mu ijuru iduhe gutahura cyane. Uko biri kose ibyo bintu by'ubuhumbu n'ubunambu n'iki cyane iby'inambu y'iby'isi, akavuga uko biri kose. None hagarutse ngo cyane iby'inambu y'iby'isi, ngo iby'inambu y'iby'isi, mu gihe abantu benshi twese turiko turaja muri ubu buhumbu, turiko turaja mu byo guhemuka kubera inambu y'iby'isi.
ibaze utangwe kuja mu gifrimaso uri mu myaka 40-30 canke 30. Kwanza ubu n'abana kuva ku myaka 20 barabijyanye kandi bazi ko ari byo bagiyemo ngo baronka amaronko. Bana b'Imana rero iby'amaronko y'ibyisahera mu mwanya muto. Ntihagire n'umwe muri mwebwe abicisha no mu kanwa nk'uko bibereye aberanda, ngo abantu baberanda bumva ko bashaka kuba abana b'Imana, bashaka kuba aberanda, ntibagacishe mu kanwa kabo iby'ubuhumbu, ibyo guhemuka, ibyo gukunda iby'isi, byo gukunda amahera, gukunda ugahemuka kugira wambara iby'agaciro na bya bindi sigaye mbona abantu bambara uko bishakiye. Ngo ntitukabicishe no mu kanwa nyimba koko dushaka kuba beranda. Kandi avuga ngo bisubiye amajambo ateye isoni, ngo bisubiye amajambo ateye isoni dukura mu kanwa kacu, amajambo ataruranye, amajambo ataruranye amwe abagabo bateretesha abagore kandi ubu n'abagore canke abakobwa baratereta ajya amajambo ataruranye ku mugabo w'abandi uzi ko afise umugore canke ku mugore w'abandi uzi ko afise umugabo, atari uwo mwatotanguranye muri fiyasaye, umukobwa, urukundo rw'umukobwa n'umuhungu wo kuzokubaka Kristo. Ngo ayo majambo ataruranye canke ibijajuro bitameze ko, canke ibijajuro bitameze ko, hamwe twicarana n'abandi ugasanga turi mu bishegu bibi. Imana yo mu ijuru itabare cyane. Burya rero jewe ndashimira Yezu kubera nanje nakunda kuba nicaye mu bandi, hanyuma ibijambo bipfuye sinahora maramara kubivuga, mugabo ubunyi sinobivuga. Imana yo mu ijuru yarakoze ko yashobotse kwikuramo bene ibyo bijambo bitagira akaranga muntu. Nabyo nyene ntibikwiye na gato, nabyo nyene ntibikwiye na gato muravuga amajambo yo gushimira Imana. Ngo ntibikwiye na gato ngo turavuga amajambo yo gushimira Imana nkiri ngaha nyene bana b'Imana, ariko bamwe bazoze barambabarira. Nkiraha urashobora kugenda ku muhana w'umuntu canke urashobora kuja mu bantu ho kugira kuri televiziyo mubure murabe indirimbo ziha Imana, nkuko iyi Bibiliya iriko iravuga ngo muravuga amajambo yo gushima Imana. Ho kugira tuvuga amajambo yo gushima Imana canke turabe mu mateleviziyo canke ku makompiyuta amajambo yo gushima Imana, tugaca twishiramo imiziki y'abafrimaso n'abaruminati canke nabijya bindi byose by'ababwate n'abandi bajya bayibyisi, batamba bambaye ubusa, batamba bambaye dusindiri y'abazungu bahisha amabere, hanyuma udukariso, mbese mwese murazi ngene biba bimeze. Bijya rero ku bana b'Imana bariko baraja mu ijuru ntabwo ari iby'agaciro. Ndazi ari abantu twama dushwana nk'umuntu akazi wanje tugashiramo nkaba nashizemo indirimbo z'Imana cyane ibiki nabandi nko mu gikoni cyane nagira iki cyane agatora remote nkabona arahinduye akubisemo za ndirimbo z'abisi, hanyuma namara nko kuza je nkatora remote nkahindura ngo shazipo ngwindirimbo ndayikunda ngwisohotse ubu ni munzu kwa spora bene izo ndirimbo z'abambaye ubusa. Ati jewe nzobiraba mu bandi canke nje mu mihana y'abandi bantu bakabishiramo nta ngorane, mugabo iwanje sishobora kuzivuza. Aho rero nyene ibintu nk'ibyo. Hanyuma kandi hari n'igihe nja mu biteramo n'abandi bantu biki ugasanga nyene hari imiziki y'ukuntu jewe bakambwira ntambe canke bagahamagurka canke abagenzi bakaza bakampagurutsa jewe zipora ntambira isi ibintu nk'ibyo sishobora. Indirimbo z'umuco w'ikirundi, zijya ndirimbo z'umuco w'ikirundi w'iwacu izo ndazitamba mu mapati n'ahandi nta kibazo.
indirimbo z'Imana ntangorana, ariko zijya ndirimbo z'abisi z'abafrimaso n'abaruminati, jewe uri umwana w'Imana uri kuraja mu ijuru, ntabwo ari biguhesha icyubahiro. Nta bantu babyina bijya bintu bakabirekura ku mateleviziyo n'abana babo n'ibiki babyina ukuntu bazoja mu ijuru nibatambuka babivuyemo, kuko murantunga sizipora. Niko nje nubwo niko natanga akarorero ku byo mbona, ariko niko Bibiliya ivuga ko Pawulo yandikiye aba banyefezi ababuza reka mbese tuwasubiremo, reka dusubiremo. Muravuga amajambo yo gushimira Imana. Kwanza wanashaka duhere kandi kuri 4 bisubiye amajambo ateye isoni, amajambo ateye isoni, amajambo ataroranye canke ibijajuro bitameze ko navyo nyene ntibikwiye na gato. Muravuga amajambo yo gushimira Imana. Rero ni Bibiliya ibivuga ko dukwiye kuvuga amajambo yo guhesha icyubahiro Imana, yo gushima Imana, nayo gushirako amateleviziyo yabajya bambaye ubusa n'ibintu runaka bagira ukuntu, n'imishatsi y'amamodeli y'ubwoko bwose, n'inzara zijya zo kwa gishitani byabyara nyene urwanye n'umuntu. Ari nabo bijya ntabwo biri mu byo Pawulo yarabitubujije. Rero turabe inzira turimo turiko turaja mu ijuru. Haleluya, amen. Imana iduha ubwenge bwo kubitahura cyane. 5 nkako ibi murabizi neza, murabizi neza ko umusambanyi canke ushira isoni mucankushi, umusambanyi, umuntu ashira isoni canke ingumyi, n'umuntu yimana, umuntu w'ingumyi akaba asenga ibigirwamana, ngo akaba asenga ibigirwamana, atanoranwa azoronka mu bwami bwa Kristo n'Imana. Uyu muntu rero abingumyi, abasambanyi, b'ubuhungu nta ntoranwa bazoronka mu bwami bw'Imana. Nkiraha rero ngo abasenga ibigirwamana, reka ndahahagarare kuko nzi ko hariho abantu baca bavuga bati mbega wewe hajya uba wicaye ko hari ibijya bigirwamana, hari ibishusho n'ibindi. No bana b'Imana, ugiye urakurikirana, hari abantu nigeze kwigisha ibijanye n'ibintu abafristi batanze ko inkuka imbeba z'ibishushanyo. Anyway, sinkibyibuka neza, ariko muri Bibiliya birimo basigukiwe neza ibijanye na bene ibi bishushanyo. Ibi bishushanyo sibyo byo kuvuga ngo nibigirwamana. Irabonekesha ko ari ishusho ya Yozefu, ari ya Bikira Mariya. Gusenga ibigirwamana ni bajya abantu bagenda ku bapfumu cyane baza kwitura imbere ya bijya bintu byo mu bapfumu, no kwiraba ibintu cyane baza kwigusenga shitani, bakaza gutakura bijya bintu byo kuvuga ngo baronka ibyisi by'amahera barinze gupfukamira satani cyane abantu nkabo. Ariko ibise ntabwo ari bigirwamana. Iyi ni ishusho ya Yozefu cyangwa ishusho ya Bikira Mariya, nkuko nanje nogira ishusho yanje nkayitereka, kuko muri saro hari amafoto, kujya kwa amafoto yacu tumanika mu masaro cyangwa tumanika ahantu ibintu nk'ibyo. Rero abo bashenga ibigirwamana, abo banezerwa n'ibyisi, rero twabyumvise odiri kwihuta, reka twihutishe. 6 ntihagire n'umwe abahendesha amajambo atagira mvura, kuko ibyo ari byo bizana ishavu ry'Imana ku bantu b'intabarigwa.
ngo ntagire umuntu abeshesha abandi amajambo atubesheje amajambo y'uburyarya, ngo ibyo nibyo bizana ishavu ry'Imana ku bantu b'intabarigwa. Ku bantu b'intabarigwa rero muri iki gihe murazi ko abantu benshi nitucyumva Imana, namwe nibyo mubona abantu benshi bibereye muri pornography, bibereye mu batinganyi, bibereye kurongora ibibwa no kurongorwa n'ibibwa, bibereye mu ntambara zo kwigarurira ibihugu by'abandi n'iby'abandi n'ibitari Imana yo mu ijuru tube hafi cyane. Rero mu Kristo ukunda Yesu Kristo nkuko Pawulo aduhanura, wowe itandukanye n'ibyo byo mu isi, wumva ijwi ry'Imana, umenye ibyo Pawulo atubwira dukwiye kwitwara mu bukristo bwacu. Tureke guhemukira bene wacu, basaza bacu, abagore n'abana bacu n'abagabo bacu. Turabandanya indwi. None rero ntimufatanye nabo. Rero aratubuza ati ntitukifatanye n'abo bantu bavuga amajambo mabi, bavuga ibitari byo, babesha, badukwegera mu by'isi bakubesha. 8. Ko kera mwari umuzimagiza, ubu mukaba muri umuco mu mukama, nimwigenze nk'abana b'umuco. Ngo twigenze nk'abana b'umuco. Kera twari mu muzimagiza tutaramenya Yesu Kristo, ariko ubu twamenye Yesu Kristo. Yesu Kristo yaducaniye urumuri ruboneka neza. Rero twitware nk'abana b'umuco, twitware nk'abana ba Yesu Kristo. 9. Umuco uzana icyitwa ubwiza, ubutungane n'ukuri kose. Umuco uzana ubwiza, niko kuri. None murabona hano hariho umuco. Nzimije itara sinobona ibyo ndiko ndasoma, byoca bisaba ko ngenda kurondera ahandi habona. Rero umuco ni mwiza. Imana rero irashaka twame mu muco, nuko iri kuba nyinshi, iri iminota iri kundega yihuta, cambona ukuntu hari igihe nama nerekwa nk'ibintu Imana ikanyereka umuntu ari mu muzimagiza, cyangwa ikanyereka umuntu ari ahantu hatabona, nkabona agatara kabona buke buke, nkamenya ati umwanya wari wo wose kazozima. Iyo bene abo ndababwiye, ndashima Imana ko hari habongeye gucana amatara yabo akaba ari kwaraka neza. Umuco uzana nimumenye ikinezereza umukama. Ngo tumenye ikintu kinezereza umukama koko cyo tumwanisha n'Imana. 11. None nk'ubu ntitwakimenye abana b'Imana, ntitukizi kwe. 11. Ntimwigere muja mu bikorwa by'umuzimagiza bitagira akamaro. Ngo ntitukaje mu bikorwa by'umuzimagiza bitagira akamaro, nimuvyagirize riho. Aha rero ngo nituvyagirize ariho. Byarindi umuntu ariko arakubeshabesha kugira ubisura ikinyoma, ureke kuvuga ukuri. Pawulo atubwira ati uwo muntu ababeshabesha, reka kwemera ko gupfumbatisha amahera kugira uze kwagiriza zipori bitari byo. Oya, hubwo genda uvyagirize, uvuga ukuri, uvuga uti mu by'ukuri iri sitongo ryawe, cyangwa uvuga uti iyi sinzu yawe, uvuga ukuri. Tuvuga ukuri, tubyagirize. Kuza kuvuga icyabona, kuza kuvuga ibyuzi neza ntabwo ari icyaha. Birashobora no gushika ukavuga ukuri ukagenda kubera icyabona umuntu agatsindwa kandi ari mukuri, ariko wewe Imana yabibonye ko wavugishije ukuri, impera yawe irateguye. 12. Kuko ibyo abo bantu bakora mu misho biteye isoni no kubivuga. Ngo ibyabo bantu bakorera mu misho biteye isoni no kubivuga. Ego kabisa. Hano mva novuga byinshi kubera bana b'Imana mu isi nyene urumva biragoye. Umuntu arakora ibintu ukumva nyene birarenza, ariko turondera inzira ija mu ijuru. Tureke kuibi ibitari gwacu, tureke kurenganya bagenzi bacu, tuze turanavuga ukuri aho bikenewe hose tuvuga ukuri.
13 kuko ngo ibyabo abantu bakora abantu b'inkozi z'ikibi abantu badasonera bene wabo canke bagenzi babo badasonera iby'abandi urumva birateye isoni birasesema Imana. 13 ariko ibyo byose bimaze kwagirizwa mu byo byose bimaze kwagirizwa umuco urabigaragaza ibigaragaye byose bikaba umuco. Ngo bimaze kwagirizwa umuco ukabigaragaza ukuri kukaja habona umuco ubigaragaza kuko wavuze ukuri ibijya ujya mubi ari karagira urabishize ku karubanda uravuze ukuri rero umuco ucuboneka aho hantu. Kandi iyo ari umuntu ameze neza canke ategera ko yakoze amakosa yahemutse agasaba imbabazi Imana aragaruka akaba mushasha nka Paulo aduhiza inkuru yabaye mushasha kera yarahama Yesu Kristo n'abakristo canke nka Zipora kera yari umuntu mubi wenda nazurumana wenda natukana nkavuga ibitaroranye nkaraba muvi ateye isoni ariko ubu nkaba ndiko ndazana abandi bantu mu muco mwiza w'Imana. Haleluya, amen. Imana iduhe kubitahura cyane. 14 nico gituma bavuga bati ikangure wewe usinziriye. Haleluya, amen. Wowe usinziriye ikangure haguruka uve mu bapfuye Kristo azokumurikira. Ngo haguruka uve mu bapfuye Kristo azokumurikira. Audio canke video ibaye ndende kubera umva ahantu haremurura umutima wanje nkiyumvira ukuntu nagendera mu byaha nkiyumvira ukuntu ntarinezwe ibintu na bimwe nyere nikundira iby'isi ariko Yesu Kristo akaba yaramurikiye akaba yarankuye mu bapfuye akaba yarankanguye nkikangura nkabona umuco unjana kuri Yesu Kristo. Bana b'Imana reka duhiga umuco utujana kuri Yesu Kristo twitandukanye n'iby'isi dukunda iby'ijuru. Ni Paulo aduhanura. Umukama Imana abahezagire cyane mwarahezagiwe n'Imana ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen.